bwa mbere twabanza gushimira Imana mushobora byose yo yaduherekeje mu rugendo twagiyemo tukatugarutsa amahoro kandi namwe tukaba dusanze muri impore nkuko bivuze tuvuye mu rugendo mu gihugu ca QATAR aho twari twitavye inama navuga yuko zari nk'inama zibiri. Inama imwe y'ibihugu bikiri inyuma mu iterambere n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungoni ihuza ibihugu vyateye imbere be n'ibihugu bikiri mu nzira bitaratera imbere. Iyo nama rero yari yo kurabira hamwe ingene natwo kwigishanya natwe icokorwa kugira ngo ibihugu vyacu bishobore navyo gutera intambwe bitera imbere. Rero duhuye hagati yacu twarahanahanye ivyiyumviro icokorwa umwe wese akiganira abandi iwe ingene vyifashe. Turaheza twese turigira inama tuvuga tuti turakwiye yuko natwe twotera imbere. Murumva abantu bakenye bahuye ntivyari bihimbaye mbere. Hari habo twavugana tukavuga tuti mbega iyi nama ntitwoyiheza burundu ntituze tugaruke. Hariho nk'abo twavuga tuti tugerageze Burundi iyi nama ntize bugarukemo izije mu bihugu bitunze ko bishoboka. Iyindi nama rero igira kabiri yari yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungoni yamaho kugira ngo bwa mbere turabire hamwe wa mugambi w'iterambere wo mu 2030 aho twiyemeza yuko abene gihugu b'ibihugu ivyo vyose baba bafise ubuzima bwiza kugira ngo turabe aho bigeze. Iyo nama rero yo novuga yuko yari ifise ni ifatiro amajambo y'urufatiro menshi. Rero Uburundi bwari bwizewe kugira ngo burongore inama imwe muri izo. Twebwe tukaba twarongoye ikiganiro. Inama yari iri ku rufatiro rw'ibijanye n'ubudandaji ku isi yose be no mu burere tuba duherereyemwo. Iyo nama rero kwari kugira ngo turabe kuko ubudandaji niyo nkingi y'iterambere. Tudashobora kudandaza ntacyo twoba dushitseho, tudafise ivyo dushobora ntacyo ntidushobora kuba ko twateye imbere. No muri iki gihugu cacu ku vy'ukuri umuntu atagira icyo ashora n'umworo. Umuntu wese atagira icyo ashora bari umworo. Rero twarahanahanye ivyiyumviro n'abari mu bihugu biteye imbere barerekana inzitizi zikunda kuba kugira ngo batwugurure natwe dushike kuko kubera abo bateye imbere urasanga bazana amategeko ahambaye atuma usanga ibihugu bitaratera imbere yazibiye. Rero mu iyo nama twarayirongoye turongera turashika kuvyo dushikiriza ishiramwe mpuzamakungoni turabe yuko vyokorerwako. Mugabo icigwa nahakuye nuko ndiko numviriza n'abandi Uburundi buratunze. Harya kugira umenye umusaraba wikoreye ubanza kumenya uwo abandi bikoreye. Hariho ibihugu nkuba kubwira ati mweho murahiriwe murafise imvura ukabona wewe yumva yuko uri umuhigwe mugabo nawe ukaguma uvuga ngo ndakenye kandi bakubwira bati intango yitunga ryose n'uburimyi n'ubworozi bose barabikubwira. Nk'ico gihugu twari turimo ca QATAR n'igihugu imvura ntayo bazi ntibazi yuko inabaho ivyo kurya bafungura byose n'ivyo bagurira hanze. Ariko narasanze hariho mu muryango wo muganwa arongoye ico gihugu umuryango twagendeye turaba tugira ngo dutsimbataze imigenderanire dusanga barorora inkoko. Iyo mvire rero umuntu atagira ahakura n'intete z'ibigori munsi y'urugo mugasanga yoroye inkoko nyinshi cyane kandi zikamuteza imbere akumva yuko ateye imbere kandi ari no mu gihugu gitunze. Urumva nawe arafise ico yirata. Je navuze nk'uyu ko atweretse amagi yikuririwe natwe nk'ubuyozi wacu dufise ubushobozi twamwereka iki. Je ituma iyo ugiye mwene hajya ubugiye no gusuma urusaku umenye ingene vyifashe. Rero mu Burundi je nabonye
atabuye riri mu mugongo mbere niho noboneraho akaryo ko gusubira gukebura abarundi. None umwe wese ntiyo kwigira inama akavuga ati akama ariko yibaza ikibazo ati ubu bukene ndimwo butumwe ni iki, hanyuma aheza kure mu nzira ico gitumye abo mukene. Nta yindi banga twamaturiko turabivuga no gukora, ahubwo twiha intumbero. Umurundi wese avuga ati ntegerezwa kuronka ico nshora. Umwe wese ahari akiyumvira ati mbejewe muri iyi ndwi nzoshora iki. Ntibibuze utegereza gukora kugira ngo ivyo ushora. Hariho ushobora gushora ubwenge. Erega hariho abantu bafise imigambi myinshi mugabo badashobora gutunganya iyo migambi, badashobora kuyishira mu ngiro. Aca avuga ati jewe ndafise icimviro naramaze kugitohoza mugambuza amahera, ugacuca kurondera undi afise amahera mugakora imigambi. Ivyo ndabivuze kubera narabonye umugwaruka umusore w'Igitega yatanguye yiga ingene yokora ingwa, ariko ararondera nawe ico yokora, arabikora buke buke gushikaho abishobora arakora ingwa ya mbere, arabona yuko yandika akayandikisha, arakora iya kabiri abona birakunze. Hanyuma amaze kubona ko ashobora gukora ingwa aca asanga abuza mikoro, aca aragenda arondera uwundi nawe afise amikoro, nawe acazana amahera. Uno munsi baratunze ico ni igishinga ntahe yatugiriye. Rero ntihagire uvuga ngo arabuze atwihaye tuti turihaye jewe kuri bonane ntegerezwa kuba afise ico nshora. Nta numwe yokibura, ntihagire uzobesha, nta numwe yobura ico ashora. Ugwaruka amahanda rubwira nti wopfa umugenda ugakubura imyavu hanyuma ukagira ikirundo ugaca ushora ibeni y'umwavu, none ntusa amahera. Igikuru n'ugushora. Umwe wese rero narondera ico ashora. Mu gihe twese tuzoba dufise ico dushora, uzosanga atacuja kugura kubera urafise. Nuvuga duca turonka umusesekara duca tuwushora mu bindi bihugu, tuja dushora hanze. Hanyuma rero dushoye hanze ryaterambere zoba ritanguye, igihugu kitagira ico gishora kiba gihomvye. Ikindi naco nuko turafise ivyo twoshora mugabo ntiturashobora kubihingura, ko twasanze ibihugu rutura vyo bishaka kudutwara bijya vyohinguwe bigahingurirwa mu Burundi, bo babijana iwabo bace bitangira akazi. Hanyuma urazi ushoye nk'intete z'ikawa urazoraba ugiye kugura kajya kawa bagasyeye neza, uzosanga ikiguzi ari kugwiza 5 kubera ikino ri natwe tutogahingurira iwacu. Rero ivyo dufise ubutare, aya mazi dufise no gutangura kubihingura, kandi birashoboka. Duhinguye rero niho duca dushora natwe turonka n'amahera afadika. Murumva yuko twarakwicirwa, kandi turiteze yuko bizova tuzoguma duhanurana tugashika ku kintu. Ikindi twakoze muri urwo rugendo ni umubonano twagiranye n'umuganwa atwara igihugu ca QATAR. Uwo nawe sanzwe twari tumaze kunga imigenderanire atari mike. Murazi yuko dufiseyo n'ubuserukizi, nabo barafise umuserukizi mu Burundi. Mbere tukaba bari bateguye yuko tunogendera ico gihugu, mugabo haca haza za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru, bica bituma bagira ibikorwa vyinshi bidatuma bakira abashitsi nkabo. Rero ubu bariko baratunganya ingene urwo rugendo ruzoba, ariko rero nticabujije yuko ivyihuta tuba turabiganira, cyane cyane nko kugira ngo abarumva ivyo twokorana mu bijanye n'iterambere. Twebwe twarabonye yuko turakeneye ibintu bijanye n'uburimyi, ibijanye n'inyubako rusangi, amabarabara, kubaka ingomero z'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, guhingura ubutare bwacu. Ivyo byose twarabivuganye. Aravuga yuko bagira bace baritegura mu kurindira ko zosinyiranira amasezerano. Mbere no babwira yuko twavuyeyo dusinye n'amasezerano yo guhanahana abakozi. Abashikiranganje b'imigenderanire baciye bagenda bashize ku mukono kuri ayo masezerano. Nuvuga yuko ni igihugu bishoboka yuko twotangura gushira mu ngiro ivyo twumvikaye mu migenderanire. Twaraganiriye rero n'ikibazo kijanye n'amahoro mu karere. Ni igihugu gishaka gufasha cyane kugira ngo igihugu ca Republika Demokratike ya Kongo gishobore naco kuronka amahoro. Rero nka jewe nk'urongoye umuryango w'ibihugu byo muri Afrika buseruko, twaraganiriye
ingene vyifashe n'ico bokora, tukaba narose akayaho kumubwira yuko iyo dushigikira cyane mu gushigikira zirya ngabo z'ibihugu vyo mu karere zisanzwe ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Inyuma yaho rero barafise ikigo kijejwe iterambere ca QATAR, nabo rero baraje turavugana ivy'iterambere by'ukuri, turavugana ibisata twoshobora gukorana mu iterambere n'ico kigo, kuko ni ikigo ca leta kijanye n'imigenderanire mu vy'iterambere. Bakaba rero abo baciye bobo dupfundika yuko mu minsi ya vuba borungika umugwi ucukorana n'umugwi wo ngaha mu Burundi kugira ngo dushire mu ngiro ivyo twashoboye kumvikana mu bijanye n'imigenderanire. Cyane cyane twarumvise yuko boshimikira cyane ku bijanye n'amagara y'abantu, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, ibijanye n'inyigisho mu mashure, hamwe n'ibijanye n'inyubako rusangi. Abo rero bazoca baza mu maguru masha. Hanyuma rero twashoboye gutemberera rero mu bene gihugu baho, turaja mu miryango kugira ngo tubahamagare, tubakwega kwege baza n'imitahe yabo hano mu Burundi. Nabo bakaba baremeye yuko bagiye kuvugana abanyekatare baze mu Burundi, kuko baravuga bati ni igihugu kigitangura, bakavuga yuko bibereye gutangurana n'umuntu hako umuntu musanga ageze hagati. Turibaza yuko rero Imana ifashije iyo migenderanire igiye gukomera, natwe bakadufata ukuboko tukavyuka aho tutabona ibintu bimeze neza. Ni ivyo twashoboye kurangura muri iyo minsi twari tumazemo. Nkaba rero nkengurukira Imana kubona yashoboye kudushikana amahoro. Imana ibahezagire.